kambara kamateni bisiguri kambara kamateni ni imvugo yakoreshwa n'abakoroni aho bavuga kambara kamateni kakujya kakwigarika kambara kamateni c'est-à-dire que nukuvuga ko bahenda abo bajejwe kukoloniza babahenda yuko bari ibyo babazaniye ariko ari nko kubarisha inyo nkagasurira ntibyari byo rero ibyo babemerera iyo niyo nkomoko ya kakujya kakwigarika kambara kamateni kararibwa mbega bo munyoni nariye kamateni ntako nariye ariko uramaze kurya igikuku ariko igikukwe barakiri bo ababiriye ndabazi mugabo ntacyo nariye jewe ni ku Gasaka Web TV ubutabazi butagira imbibe televiziyo imwe rudende ibashikiriza ibiganiro bitomoye mu masekiteri atandukanye y'igihugu ari niyo mpamvu uyu munsi twafitiye ikiganiro gikomeye cyane kiza gusoza umwaka w'ibihumbi 2021 twinjira neza na neza mu mwaka w'ibihumbi 2022 uyu munsi rero dufise ikiganiro two kwita special aho gira tuganire n'abamenyeshamakuru bo kumbonesha kure yacu ku Gasaka Web TV tugira dutangure n'umwidondoro reka duhere ibubafu. Hello salama wewe safi ashobora kwidondora abariko baragukurikirana kandi wongera abari ya kamera yego je nkaba nitwa Uwanje Girene volume nkaba nitwa Uwanje Girene nkaba ndumwe mu wande Uwanje Girene nkaba ndumwe mu bamenyeshamakuru ho kinyamakuru ku Gasaka Web TV. Reka tuguhe kaze Girene Uwanje. Kurundi ruhande allo hello mambo swa doctor salama wewe assalamu nashukuru Mwenyezi Mungu turi kumwe nande neza na neza Bukeneza Boniface Ufesi Boni Bonel Bonis fine 10% muzee wa virutubisho viripati yote testimony lavaka kujaka kwigarika kambara kamateni ayo niyo majina yanje sa Bukeneza Boniface Ufesi Boni Bonel Bonis fine 10% muzee wa virutubisho viripati yote testimony lile lavaka kujaka kwigarika kambara kamateni ayo niyo mazina yanje kambara iki kambara mateni kambara kamateni subhana ngira ngo abariko baradukurikirana baraza kuyasubiramo ibubafu bwanje iburyo assalamu alaikum walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh noheri nziza tuyisangire anone uze kuzana kashi power ndagushirire ko amatara nyemba ari ushaka kubera je umenga niyo nkorera mu mabateri wese ndaguteba ko ivyawe biramenyekana kurundi ruhande turi kumwe sore mwiza cyane amafreshere utora kabisa agenda n'imfunguruzo ku kigombo c'ipantaro allo allo bwira bari ko baragukurikirana kandi mengo rafise amasoni raba hari abakubone kuri bwa mbere muvuze ngo n'umusore ariko ndafise akantu ku kuboko n'umuntu w'umushinga ntahe nkaba nitwa Lionel Ndayiragije numwe mu ba cameraman hari inyuma hari uwundi mugenzi wanje ni yari yitwa Emmanuel Uriya nanje nitwa Lionel nitwe banyama batunganya amasanamu yo ku Gasaka Web TV turabaramukije cyane hari umuntu yatwivye yaduhenze kabisa atashoboye kutubwira neza amazina yiwe allo tumugarukeko allo mubizi muri kumwe no bita DJ Proni aka Umwaka niwe musanzwe mwicaranye ngaha akaba ari umwe mu bamenyesha indi wasimvye DJ Proni Prosper nimpagaritse aka Umwaka alias Umwaka tout travaux ruhuna amazina yanje yose ahubwo uvuze tuyabandanye urazana kampi utaduharure kuko hari hayandi niko nabaye ruhuna DJ Pro ishwi
turabandanye dushaka ndi umwe mu bamenyeshamakuru rero ba televiziyo ho Gasaka Web TV sanzwe nkorera no mu bintu byo gutwenza yewe no kwidagadura n'utundi turabashimiye cyane bagenzi mwashoboye kwitaba kino kiganiro. Hanyuma rero tuja kwinjira mu kiganiro nyezina. Murabona umwaka usigaje amasaha twaharurira ku ntoki, sivyo? Rero ikiganiro ntikiza guteba cyane, ariko turaza kuyaga ibitari bike. Reka duhere aho twahereye. Wewe umwaka wa 2021 wagenze gute? Kubwanje umwaka wa 2020 wagenze neza. Ego uravye ivyo umuntu aba yarishize imbere nk'ihangira ko azoshikako naho umuntu abatarabiheraheza igice cavyo barabigikoze kandi kirenga ko gose. Ico gituma kubwanje mvuga ati umwaka wagenze neza kandi wagenze neza cyane. Ego ivyo wari wateguye ngira ngo mwese murafise amagenda mugenda murandikamo imigambi yanyu, ivyo bavyashitse ku rugero wipfuza? Nkuko umwaka utarahera ni nkuko ntavuga yuko nageze ku rugero nipfuza, kuko muri uwo mwaka mu masaha asigaye nashobora kubimarira, kuko ngerageje akarorero ni nk'ukuri kuvyo nagerageje kwandika muri agenda byinshi narabigezeko kandi ibindi ndizeko nzobiheraheza. Yo twumvise ngo gira igirene wanje, igirene n'umukobwa. Ego girene n'umukobwa baba barabajije izina canke ntibararimubaza? Barahejeje kuri baza. Nukuvuga we ujanisha ibice 50% uravuga ati ibikorwa nari napanze uyu mwaka vyagenze neza cyane gose. Komera amashimana rero bihabwa icubahiro. Kurundi ruhande ya mazina ntayo nibuka, ariko nibaza ko basubiramo abakukurika kuba bamenye neza turiko turavugana nande. Murakoze cyane. Ku mazina ni menshi cyane, une quinzaine de noms. Bukeneza Boniface, Ufesi Boni Bonel, Bonis fan 10% muzevu rutubisha vrai patriote testimony lilavaka kujaka kwigarika kambara kamateni. Kambara kamateni niryo nshoboye kubimenyamo. Gerageje guharura uraza gutora amazina ashika ku 15. Ayo yose tugiye muri etat civile twayasangamo. Muri etat civile hari amazina atarenga 2 gusa. Kambara kamateni bisiguri. Kambara kamateni ni imvugo yakoreshwa n'abakoroni aho bavuga kambara kamateni kakujya kakwigarika kambara kamateni, c'est-à-dire que nukuvuga ko bahenda abo bajejwe kukoloniza, babahenda yuko bari ibyo babazaniye ariko ari nko kubarisha inyo nkagasurira. Ntibyari byo rero ibyo babemerera. Iyo niyo nkomoko ya kakujya kakwigarika kambara kamateni. Reka tugushimire cyane. Ariko hagati aho hariho n'inyoni bita kamateni. Abayizi neza n'inyoni idapfa gufatwa n'uwari we wese ukoresheje amayeri, nayo nyene ifise amayeri. Iyo bayita mburumbonye mu yandi majambo. Mburumbonye kambara kamateni. No, mburumbonye c'est-à-dire mburumbonye canke mateni. Ni kamateni kubera nakanyoni gato, niyo mpamvu bakita kamateni gafise ibitsembe inyuma. Kararibwa mbega. Bo munyoni nariye kamateni ntako nariye, ariko uramaze kurya igikuku. Ariko igikukwe barakiri ababiriye ndabazi mugabo ntacyo nariye jewe. Ariko bavuga yuko ari nyoni nayo nyene iciye ubwenge. Mu masaha atareshikanye kanijana twinjira muri 2022. We 2020 yavyagenze gute? Icambere ndashima kuba mfise amagara meza. Ico mu byo nategekanya nico banzu twereka ayo magara yawe meza, twereke amagara yawe meza. Amagara aramigwa ntamegwa. Yes, undavye apparemment uraza guca utora amagara yanje uko yifashe. Naringize ngo namagara ngo ni gihimba wo twereka. Ico ni kirundi cimbitse dushatse kwinjira mu migenzo y'ikirundi. Mumbure ico bakindi kiganiro tuzogaruka ko hanyuma. Okay, we 2020 nkuko nari nabikubajije byagenze neza byagenze nabi, ibyo wari watapanze, programa yawe yagenze gute, nibiki bishasha wari witeze utashoboye kuronka
muri rusange vyagenze Waswahili tunasema haba na haba hujaza kibaba. haba na haba Hao ni Waswahili kamili gado kama sisi UFES na wengine. ndio Buke niko rugendo mu Kirundi ciza ivyo twateguye gushikako nkanje UFES ntivyakunze byose ariko mfise icizere ko bizokunda ibitakunze. UFES kambara kamateri n'umusore n'umugabo UFES n'umusore ariko n'umusore ariko atabinezererewe bisigura ko umwanya n'umwanya arashobora kwinyugutura ubusore ya ugaha igikabutura Prosper ya hari n'ivyo usanga nkumbure natwe twaranduye tugifise tukirindiriye gutanga hirya no hino ya UFES wewe muri 2020 ni ikintu ni kihe giki ciza 2020 yagusigiye ikintu ciza 2020 yansigiye nuko insize ntakiri umunyeshure amashure ntahera amina bwana sifiwe sana amashure ntahera ariko novuga ko mu mashure yarandaje ishinga yarashoboye guherana n'umwaka wa 2021 hambavu y'ivyo si benshi baheza ngo bace baronka ivyo bakora ariko murabona ko n'Imana yaciye intera iteka je ndaronka akazi mu kinyamakuru ku Gasaka web TV bwana sifiwe sana ibindi vyiza biri imbere nabivuze Waswahili tunasema kwamba haba na haba hujaza kibaba pole pole ndio mwendo kama wa Tanzania walivyosema haya reka tujabuke ku rundi ruhande ndayiragije Lionel yambuneza n'amahoro kukanura nk'abapasteri shobora ko ndiwe mwibanga ego udusengera gatoya ego ni wari wo mwanya wavyo turasenga nta kibazo sawa turaza gusenga twiragiza Imana dushikane muri 2022 uza kudusozera ikiganiro cacu n'isengesho rikomeye cyane wewe ivyo wari wapanze muri 2020 vyagenze gute ico novuga ku by'umwaka wa 2020 je wabaye umwaka mwiza cyane mugenzanje hari UFES ya kivuze ubwa mbere umuntu ashima Imana kuba gikomeye kuko hari abawutanguye bafise amaguru abiri mugabo ubafise kumwe n'abatanguranye amaso abiri rimwe ryazutse n'abatanguye bidegevya uheze bari barahandi hantu ku isi ya kabiri urumva yuko n'abapfuye rero bo bivyabura ntibiba bikivugwa kambe dushima Imana yuko nkihari kandi meze neza gikurikira umwaka wa 2020 n'umwaka w'amateka kuri jewe kuko n'umwaka nambikiye impeta ku mugaragaro nkuko abakunzi babibona c'était le 12 juin 2021 reka twibutsa bari mu barakurikirana ku Gasaka web TV ubutabazi butagira imbebe ko iyo mariage twayitavye nka team turaserebura turaryoherwa nukuri narabashimiye najya indaba amasanamu nange ndaba hariho umunyamakuru umwe atahari yitwa CCB umukunzi we yaje yambaye imvutano ikintu cyanezereye gose rero mu mateka nibaza ko yamba n'imvutano gake ariko ku rubanza yarayambaye rero mu bintu abantu batibagira mariage cyangwa no gutwika ngo kimanuke cyane gose rero mu bintu abantu batibagira mariage za mu vyambere uko umunsi navutseho burya mperuka kumenya yuko je navutse mu kw'icenda nta meza biraheze sumva wo kuvukura wibagira ko se wabonye mama wawe arawukubwira ariko wa mariage narawubonye ikintu kibi mwahuye muri 2020 ni giki kibi uvuga ati iyi date rayishize ahantu sinzoyibagira idate mbi cy'umwaka menga nta byinshi byambabaje ariko upangiye ntiyo yarakuraje hanze cyangwa mu mvura
oya nta ngorane twagiranye ikintu gishobora kuba carambabaje gatoya ni petit frère yahuye n'ikibazo uyu mwaka nabwo ati je ndidegevye ni kubera we arafunzwe mu petit frère arahakuba impimba y'ingozi urumva yuko ico nico kintu uyu mwaka vraiment wa 20 hari canezereye cyane nicambabaje cyane rero nivyo bintu bibiri vyabaye vyaranze uyu mwaka cyane bitazibagirwa mu mateka yo kubaho kwanje ego turagarutse rero kuri Prosper amahoro cyane ndashimye ego ukanura nk'impene y'imbitso erega nyene n'ubundi wimbitso kubera barambitse mbitswe na mama nkabikwa n'Imana urumva ndi impene y'imbitso n'ubundi ego wewe umwaka wa 2021 wagenze gute umwaka w'ibihumbi 2021 umwaka wa jekeshi ndaba finalité c'est-à-dire ndabiherezo sindaba intango kaduhere mu kwezi kwa mbere kwa kabiri tariki 10 na zingahe nda 18 tuje tuduga kugeza uyu munsi kugeza itariki 31 z'ukwa 12 bimeze gute kubera jeje ndaba finalité ndaba ku ino tariki aho ibintu bigeze camvuga ko wabaye neza ariko iyo nza kuraba intango nukuri ndabarahiye nawe utwika nka uturira sha nka gukorera ico biti kibi kuko dimo jewe ntanguriye nabi urabandanya bya nabi nyene kubyo je mvuga ati kweri birarangiye uyu mwaka ubaho ntusiga icyanyohereye ni iki mu basi ndakubaze ibiharuro woba warize ikihe giharuro bakivuze cyangwa kigeze kuri muraharura wumva ubabaye 24 mana mu buzima ndaho igiharuro 24 si jewe nushaka no kumbwira ni nomero zawe ukabuze ko harimo igiharuro 24 uzumbwire 12 plus 12 cyangwa umbwire 12 fois 2 mugabo ntuzumbwire ijambo 24 nyene ijambo 24 ndajyanka igiharuro 24 ndacyanka kandi ndacyanka kubera muri no mwaka naramenye igiharuro bita 24 biratuma 24 unakivuze cyane umva ngwaye 29 sishaka no kuyumva 24 sishaka 24 sishaka 24 sishaka ucumva mu buzima nta ngorane inshallah kandi bizogenda neza mugo gusa conzi nogwe ndakubariye rero muri uno mwaka byatanguye umwaka umeze nabi je kuri je urambera mubi cyane ariko icagiye kunyezera cyane gose nico nshimira Imana ubu gushika n'ubu kweri aho nshimira Imana mvuga ati muntu uziwe kushaka kwiyagiranira bifu n'Imana birakuraba wayemera wareka umenye ko ihari kandi ikora ibibereye kandi igakora mu byo twayisavye iciye no ku bantu kwizo mvo by'umwaka wa ntanguriye meze nabi hanyuma pe kwa kundi nani anasema na Kiswahili buke bigenda biravamwo burya finalité ubunyene rero ndagusoje umeze neza kubera ikibazo cabaye cyaciye kiba resoli vers la fin harageze n'igihe haraba n'ikindi kibazo kuburyo mbabara bya hatari yewe for example telefone bakazinyiba mbona uku grand petit frère arafungwa azira ubusa mbona uku byose bigenda bimba kuko nyene icyaciye kindyohera umunsi bantu wa telefone ejo nkaje buryo umwaka ugiye guhera cyambona umuvandimwe inshuti magara nkeka novuga ati nzopfa ntanibagiye nzambona nzaniye telefone nari namaze no gushinga ntahati jewe ujya muntu yantwaye telefone ntegereza kugenda kuyimwaka mpaka ndamupfungishe washaka bamwice byose kimwe mugonza mbona uwundi muntu nawe arayinzaniye anzaniye telefone naciye mvuga ati bampe telefone ngenda gufatisha umuntu ngo ampe telefone ntunga zibiri kubera iki cyanda muhebera ndamugira ikigongo petit frère arapfungwa zira ubusa burya nzambona telefone wa muntu yayimpaye nkuno munsi urumva nk'igisubizo nzambona petit frère bafunzwe kweri bamukatiye nzambona baramugarukanye cyandashima ndavuga ati kabisa kwingena umwaka je uri kuragenda ni ibintu by'amashimwe gusa ni jambo rimwe rero ndashima gusa ibintu ni byiza cyane gose umwaka kweri nimwe mu kirundi ngo namavuta ahubwo ebana atanakaranze amauki amausa reka tuvuga amausa mani amausa rero twariye menshi uribuka umugere ndi wazanditse ko usa irukore twacha tuvuga rero yuko ari amavuta meza cyane gose urumva na amausa reka tugaruke kwa Lionel wewe akazi kamisi yose ukora
je nkorera hariya kuri kamera niko kazi kanje imyaka ibaye 3 ariko kanozi itaragwira narakoresha na appareil isanzwe twatundi. uri mu bantu baza barafotora igihwe abakabatera fresher ngo barabafotoye hanyuma bakabaha amafaranga waja gutora ifoto baza gutora ifoto ugaca wiruka? Bisanzwe jewe naje yashika ziko ziracika cangura Sony dukoresha carte mémoire gusa twarogesha nibako twogesha iyo hepfo aho bita kuruye ku muntu yitwa Antoine uyu arongoye kopeke aho usanga abantu bava nk'imisozi nkingahe mwatona mu gatondo ugasanga wewe waje saa moya utaje saa 11 atafoto utahanye kazogaruka mu gatondo ugasanga kumuzitanye nka saa 7. Ariko mwese kubiyago twage turagira nta muntu numwe nigeze numva yoba yarahuye n'ikiza bitango COVID-19 COVID-19 nta muntu baba barakubitanye kabisa. Sinzi nkawe COVID-19 ni ingwara mbi twama twigishijwe ingene dutegerezwa kuyirinda ariho beshi yagize ko ingaruka kwisi yose ndetse no mu Burundi bwacu rero ni ingwara mbi. We COVID uyizi kwike? Covid ndayizi yuko ari kiza kabisa no kwitanke karuho nyanganda koko kirarembeje abantu kibatwara. Urimva nako kazi na COVID kubera kibayisa kazi na ke ariko kazina je numva mengo siketse COVID mama COVID imagine ashangira byo bari byo mugabo akazino menga abarundi turaharara bwizosanga ngo mama COVID ngo mama quarantaine ngo birashoboka nyana n'inko bahuye nayo arashobora kubwita umwana wiwe nyine iryo zina COVID kubera avuga ati ryangiriye nabi birashika rero COVID ni ingwara mbi cyane gose kweri irarembeje abantu ibica ari nico gituma kuyirinda ari byo vyiza cyane. Naye tuvuga aharimwe metero hagati ya Lionel nawe je novuga yuko yoba irimwo mugabo nubwo tutorinda gupima ko nawe ntiwacize urapima nyene ngo metre ngigaruko nuku oya kubera iki utambaye agafukamunwa? Nuko nashaka kuvuga abaduriko baradukurikirana banyumve neza. Abambaye agafukamunwa ntibavuga niba ushobora kumvikana neza kuvugira muri vibre navyo birangora nahisemo kugakura. We mu kwikingira corona ubigenza gute? Bo mu mategeko ikiganiro naco nyene ubwaco novuga ko nticateguwe neza nkuko vyategerezwa tufatiye ku bihe turimo. Cangira ko mbunira kagohe abantu bijajara kiza kirahari kandi kibandanya gisasika inganda. Nizere yuko aho tubira ngaha umwe wese humbure dusanzwe tuzi ko tutanduye kuko harimwe abipimishije nka bose ndetse niyo mahirwe tugira ariko no guhimiriza aho tugeze hose ntuze turijajara nubwo woba wapimwe ugasanga ntugwaye ariko ni vyiza ko wirinda dukarabe amazi meza n'isabuni twasamurire mu ngingo y'inkokora twambara agafukamunwa ndetse cangira ko ndetse twirinde kuramukanya n'ibindi byinshi na cyane mwibi bihe mubona ko ikiganiro nako ikiza kiriko kirabandanya kirandagata gose twizere ko inkumbure amabwirizwa duhabwa tuzogerageza kuza turayubahiriza cyane twebwe abamenyeshamakuru murabona ko n'umwuga dukora ari umwuga ugoye. Iki kintu rero birasaba ko tuza turakirinda kugira ngo ntitubandanye twandura ku bwinshi uwo mugera wa corona twumva wabaye ndanse hirya no hino. Eko tuza gusozera ikiganiro cacu 2022
ni umwaka no kwitwa n'umwaka w'amateka tugira twinjiremo, kuko abantu benshi bawitezemwo ibintu vyinshi vyiza kandi novuga bihezagiye. Reka rero dusaba Imana umuntu wese ahari asenga Imana imushitsemo uwo mwaka, kandi uzomubera umwaka w'amavuta, umwaka w'umugisha, umwaka w'umuhezagiro, umwaka w'amagara meza. Ivyo atarose muri 2021 azobironke muri 2022. Tuza gusozera ikiganiro cacu rero, dusabe wa mupasiteri wacu Lionel dushire mu maboko y'Imana mu kwinjira mu mwaka mushasha, atera ivyatsi nibi vyose shatani yatugeragereje muri 2021. Reka dusenge kandi twese turafatana isengesho. Mwami Imana, turagushimiye kuduhaye kumara uyu mwaka wa 2021. None Mana, tukweretse umwaka wa 2022, urawutuja imbere ze tubone kuboko kwawe. Ibisigaye Mana, ntawo ushobora kuwurengana wenyene, ariko uzutubera ibendera imwe ryahora riyobora Abisirayeli, natwe uzutuyobore muri vyose. Ibyo tubisavye kuko ni vyinshi twosaba, ni muri vyinshi twosaba Mwami, ariko tugusavye ivyo bike, ibisigaye uzobiduhera ubuntu bwawe mu izina rya Yesu, amen. Turabashimiye abashoboye kudukurikirana ibiganiro vyacu byo ku Gasaka Web TV, ubutabazi butagira imbibe. Mubandanye mudukurikirana 5 mufyonda subscribe, mugira partage canke share no gusangiza ibiganiro vyacu abagenzi banyu aho bari hose. Hanyuma tubabwira ati hasta la vista, umwaka uzobabere neza, noheri nziza, bonane nziza, bye bye.